Mariko gice cha 11 mu murongo uhere ku murongo wa 20. Dusomere pastor. Haleluya. Mariko 11 umurongo wa 20. Bukeye kare kare bariko barahita babona wa musukoni wahereye ku mizi wakabiranye. Petero yibutse aramubwira ati mwigisha wa musukoni wavumye wakabiranye. Yesu aramwishura arababwira ati mwamana ukwizera Imana. Yababwira ukuri yuko umuntu wese yogira uyu musozi ati shinguka utabwe mu kiyaga ntabikekeranye mu mutima ariko akizera yuko icavuze gikogwa azokibona. Haleluya. 24 pastor tukarukiza ngaho. Ico gitumye mbabwira yuko ivyo musenga canke musaba vyose mwizere yuko mubihawe kandi muzobibona. Amen. Rero Imana n'ikanye ijambo ngo ndayibaganirize nagise kwamana ukwizera Imana. Kwamana ukwizera Imana. Ico Yesu yavuze nga. Now, iyi passage dusomye tuyifatiye hagati. Mugabo imbere yaho biratubwira inkuru y'ivyabaye kuri umusukoni. Ngo bari bavuye i Betania baja i Yerusalemu. Yesu yumva arashonje. Hama ngo yegera igiti cy'umusukoni kugira yamure ivyamwa ajye ikintu. Ageze kuri umusukoni asanga ngo nta vyamwa ufise. Warufise amababi yonyene. Biri navuga ngo ntiwari n'umwaka igihe cyayo cyo kwama. Mga Yesu acavuga ijambo rikomeye cyane acavuga ngo ntihagire uzosubira kurya kusukoni zawe. Ivyo bivuze Bibiliya ikivuga ngo abigishwa baramwumva. Yani majambo ntiyabivuze buke ntiyabivuze mu mutima yabivuze ku buryo bose bamwumva. Baca barirenganira baca baribandaniriza baje Yerusalemu ageze akora ibikorwa byinshi. Muri ivyo harimo no kwirukana abadandariza mu sengero. Ibintu by'ishana hama mu bukeye bwaho bacabongera gucaho hantu barengana. Na ibaze nk'ubu iyo nkuru kuri Yesu yari iheze. Mbwa Petero bahashise sinzi ngene yongeye gutumbereza y'amaso ngo araraba. Ngo acarakanguka. Birivuga ngo aca yibuka ko ari wa musukoni Yesu yavuma imbere ko buca muri ryo joro. Mwumva amajambo Petero acavuga amajambo akomeye cyane. Avuga ati raba 20 bukeye kare kare bariko barahita babona wa musukoni wakabiranye wahereye mu mizi wakabiranye. Umve Petero yibutse aramubwira ati mwigisha wa musukoni wavumye wakabiranye. Petero yaratangaye. Ni nkaho Petero ntiyaraziga ko ibyo bintu ivyo Yesu yabivuga hari ikintu biza kuba. Petero yarazi ngo kumbure n'ikintu kanaka acishijemo nka buryo umuntu yokishamo akajambo. Mbwa Yesu nta kajambo gaciyemo. Icavuze cyose kirabaye. Now Petero acaratanga ati wa musukoni wavuma wakabiranye uhereye mu mizi. Mwijoro rimwe impinduka yari yamaze kuba. Yesu aca profitira akanya nyene acatanga kubigisha ikintu gikomeye cyane. Asokora ama principe ni nkaho menga yarabarindiriye ko hagira ukibona hama ngo amusokororere ama principe kanaka. Avuga ati mwamane ukwizera Imana. Mwamane ukwizera Imana. Gituma ndababwira ndavuze amajambo yanje umuntu wese yogiriye umusozi ati shinguka utabwe mu kiyaga ntabikekeranye mu mutima bugi byavuze bizoca biba. Ico gituma ndababwiye ko umuntu yasenze yizere ko ivyavuze bibaye azobibona. Alors Yesu ni nkaho menga aciya profita ukanya aravuze ibintu byinshi cyane hagati yabo. Hari abaye iki bane Imana ikintu cyari kibaye ngaha ni ikintu gikomeye cyane tuza kumenya. Hareje kuba ibintu bikomeye cyane. Now kugira utahure context mwibaza ngo abisirayeli bari abantu ubwo buzima bwa Yesu bari babumenyereye. Ivyo Yesu akora n'ingana bikora ntibaze ngo ibintu bari bamenyereye. No. Dayeri imbere ko ni Yesu aza burya abisirayeli barigeze kumara imyaka irenga 400 bivuga ngo ijwi ry'uhoraho ritumvikana. Atajwi rivuga ry'Imana.
mugabo ntimwibaze ngo igihe atabye Imana rivuga, ntimwibaze ngo ntibasenga. Ibyo gusenga byo byarashishikara. D'ailleurs n'igihe bashitse Yerusalemu bivuga ngo burya yaramenaguye amameza y'abadandaza hehe mu rusengero. Mu yandi majambo urusengero rwari ruhari. Nibyo gusenga byari bihari. Ibyo gushishikara byarashishikara. Ngari ikintu kimwe gitarimwo ndagomba ndabaganiriza. Ikintu gitarimwo byari ugukoreka. Ikintu gitarimwo ni ibiba. Nta vyaba. Barasenga atakiba. Baravuga mugabo inyuma yavyo byahereraho nyene. Kandi bari babimenyereye. Barabinabishishika. Baravyubakirako baca baremeza ati burya bwa bundi ibiturimwo ni ibinyene. Burya ama Yesu kimwe burya aje gukora igikomeye cyane Yerusalemu. Burya nakandi kantu yari hagize Yerusalemu ko kumenagura amameza. Acavuga nakajambo gakomeye ati ingoro yanje. Yavuze ko ari ingoro yo gusengeramwo. Mbwa mwe mwayihinduye iki? Akaguriro isoko mwene majambo burya ivyo gusenga mwarabihagaritse. Yes, acha profita ukanu azana icyo no kwita a profound subject. Ibiturimwo nivyo canke. Iyo dusenze biraba canke. Ubuzima nibwo canke. None ibitugira. Burya inyuma yibi hari ibindi biriho. Cyangwa ni ibinyene burya bigarukira hanyene. Pastor, ibi bintu uvuga by'ubuzima bibaho cyangwa burya ni ibinyene nuguhumurizanya na association hama tuguhumuriza umutima bikagarukiraho nyene. Mbega iyo umuntu asenze hoho burya hari biba. Amasengesho harishurwa. Imana yo yirishura amasengesho ho. No, reka manzo nyumvirize. Ifoko tubiganirako. Iyo atana kimwe cyari kuba cyabaye byari kuba normale, umuntu wese ari kubitahura, Petero ari kubitahura, ntibyari kuba ari ryambere, bari bisanzwe bimeze gutyo twese twatubimenyereye. Ko byati umusozi ati shinguke ugira ibi nibi ntagire uzosura kujya ku byama byawe hama ntagire ikiba, turabimenyereye aho nta gishasha kirimo, niko twese tubayeho. Abo igitangaye dutangaye nuko hari umuntu agize icyo avuze hama tukabona hari kibaye. Abo ico nico gidutangaje ko burya abantu basenga inyuma y'amasengesho ntagire ikiba. Ibyo si bishasha, barabimenyereye. Ikitamenyerewe nuko hari umuntu yosenga akagira ikiba. Kandi naje kubibabwira Abraham. Haleluya. Petero yaratangaye. Nyigisha. Yesu avuga Petero atangaye. Yesu nawe yacyatangara. None aho utangajwe niki? Burya Petero atangaye. Yesu yacyatangara. Atangazwe n'ingene wewe n'ingene Petero ata. None ga Petero, none waruziga gute? Waruzi iki? None mvuze ati ntihagire uzojya kuvyamo bya. Wewe waruzi kwa cyabiki? Wewe waruzi ko bica bibandanya bimeze gute wewe? Yesu acavuga akantu ati mwamane ukwizera iki. Bana Imana ni odola y'ibintu naturel. Imana si umuntu. Imana si dini. Imana si concept. Imana si filosofi. Imana iriho. Imana irakora. Iri jambo ryayo ni rizima. Ibi bintu si ibintu abantu begeranije kugira baduhumurize. Ni ibintu byo. Mugabo rero Yesu azavuga ati rero ujya jiwe mvuze naho twacha turengana. Sinzi ko iyo timu ya Yesu ati ntihagire uzoja ku byama byawe bagaca barengana. Sinzi ko bageze ngaha Petero yogiye kuraba gutya hama cyabona wa musukoni urasharimeze kwa kunda avuga ati ni normal ivyo ni bisana. Mugabo Yesu acavuga ngo burya naho novuga ati ntihagire uzoja ku byama byawe hama ugahindukiza amaso ntihagire icyo ubona, ntawe bibaza ko byijanye wamane.
ijambo ryanje ntiribora, Imana ivuze ntibyijana, yarisohoye, yaravuze, nawe utoca ubibona ntibisigura ko atakibaye. Wewe uhamagarwa ikintu kimwe, wamane kugirana. Acabandanya n'ibindi birati, burya iyo musenze ntabwo haguruka uheje gusenga, ntiyagucemwe iciyumvira ati ndikuye amategeko y'idini, ndihumurije mu mutima ko nasenze. Oya, wizere ko ivyo uvuze uzogirana. Kubera iki? Ndizera Imana. Okay, hama Petero ati okay, nakumvise inyigisho yawe irisembe, ivyo uvuze navyumvise, nabitahuye kandi navyakiri. Petero niyari umuntu ariko arafukina mu vyo barimwo. Yesu avuze ivyo bintu, Petero yacavyakira, Petero yacabicakira, atuvuza ati pepo tivyoba wewe kuri Imana, kubuzima bw'Imana, kuri umwana w'Imana, kwavuye hejuru. Pepo tivyoba, jewe ndizera ko kubikwereke bitarahera, kubera ngumana kwizera ati ni Imana birahera. Iyo nyigisho nayumvise, aho none ayisubiramwo, iyo leso nayishaki. Imyaka mike, iminsi mike iheze, Yesu bacaramufata. Yesu bamufashe. Petero, umva ya nyigisho ya Yesu, Petero yarayibuka. We niwatubwiye ngo twizere Imana, ivyo rero batubwiye ngo ko bagufashe, wewe uri Imana, burya ndizeye Imana. Petero ndibaza, umva aho ni muri Petero, ndibaza ko bitarahera, kuko wewe uri Imana kandi wanyigishije ngo nizere Imana. None kwanza bakiza no kumufata, Petero ntiyarazi ko biza gushoboka ko bamufata, ko yarizera Imana. Ahubwo yarazi ko bagomba bice ngo nyene asokorora ingote, yarazi ati burya turabaheza. Azabona ahubwo baramufashe. Petero ati oya ntacyo, wambwiye ngo nizere Imana, naho bagufashe sindakurekura, ndakugendera inyuma ndaba bwa buzima. Nza narabiyo biherera, kuko wambwiye ngo nizere Imana, nibaza ko bitohereraho. Kubona nanjye nibaza ko bitoherera ngaho, waranyigishije ngo nizere Imana, nawe uri Imana. Abo banyamahanga abaroma bagufate gute? Petero agendera inyuma, azararaba bya bwa buzima, aguma yiteze ko hari kiba. Yiguma yiteze ati burya hari ukuntu nyene haza kumanika umumarayika abakimiranye bose. Petero aragenda, batubwira ngo nukuri kuriya bariko aho Yesu yakakubitirwa, Petero yo yarari. Hano Imana nagomba nabwire ngo je ndicura ko Petero atakindi yari karaba, yaguma araba hejuru bati umumarayika atakuza ryari gabasha, biza guhinduka ryari. Iyi ni Imana, biza gu si ivyo. Yesu baramufata, Yesu baramukubita. Pasekandereba, haleluya. Sivyo yone barakubita, amaraso atangwa kuva Yesu. Petero n'izindi ntumwa nabo nyine bagendera kure bagati none ibi yatwigisha navyo. Batararaba, batabona inyuma ya byose, bamushize ku musaraba. Intumwa nimeze ngo zaratashe, nimeze ngo zaragiye. Oya, yari yarababwiye ngo bizere Imana. None ko atubwiye ngo twizere Imana, turizera. Burya ko kandi twarakagumanye. Icyo tubwiye ngo burya ni Imana muri wewe, twarabigumanye. Rero ibiba byose reka tugumize kwigisha turabibiba. Baza babona mu kirere umwijima nguwo, Petero atakona gasinye, kuko yatubwiye ngo twizere Imana. Kubona hari agasinye burya biratanguye, kandi byari bitanguye burya. Gusa ntibyari bitanguye mu matwi no mu maso ya Petero. Mu matwi ya Petero we yarazi ngo aha nyene mbere tuzatubona ijuru ryugurutse, abamarayika bamanuke babakemiranye. Si ivyo byonyene, umwijima ubwira kabiri.
babyita gute halfquake nyamugigima kandi ntiyumvise na bamwe bose nyamugigima. Petero hano yarari iti ni ibyo nyene nta n'ukundi byari kugenda, nta n'ukundi byari kugenda. Burya Imana nivyohereraho nyene, nibohereza kumukubita ngo biherera. Ugao Yesu arafatwa, Yesu arakubitwa, Yesu arabambwa, Yesu arapfa. Apfuye Petero ati inyigisho ni ibintu bibiri swati nayitahuye nabi. Cyangwa naho ibyo yanyigishije sivyo. Ni bibiri kuko nta kuntu nakumyamye ngo ari Imana. Hama naimbonye ijambo ngigima ugira kabiri nari numvise nijwi habo je nagira ngo burya biratanguye none bihereje kwapfa. Gumana nanje abo tuko twajana bambira amen. Bihereje kwapfa hawo gute nga Yesu yarapfuye nyene, burya vyari byo nyene Yesu yarapfuye. Alo mu bintu byo kwizera kenshi dufise aho tugarukira. Kenshi turakorera y'umuntu afite akanyuma k'ingwara bashi burya nyene turakora mugabo dufise aho tugarukira. Kenshi yatashe burya umenga niyo frein. Iyo umuntu ari ku kazi umenga ariko arakora ntibazonyirukana mu izina rya Yesu. Bwiba mwandikira ati turakwirukanye burya amasengesho umenga barayahagaritse. Petero nabo barabikoreko baramukurikiye ntibavuga mu zindi mbwa baravuga mu zindi ariko baravuga mu zindi barindiri bajegere botalaba yabaraba. Yesu apfuye ati birahezesha rekana n'ivyo rero yodoshe mbere kwapfuye yodoshe iraheze. Petero magatebe nicara hano. Petero yavuga ngo naronse abatambura hari. Petero yavuga ati okay acaguma hano arindiriye. Yavuga habaye iki abandi bose bamwegera bavuga ati Petero hari bimeze gute ibibaye nabyo nziyamye ngo nizere ngumane namane kwizera Imana. None apfuye gute? Petero araguma hano. Umva yari considéré nk'umurongozi mukuru. Abandi bantu bacha baraza kuri wati Petero tubwire rero what next? Ati what next? Na je next ntayonze. Burya naninzi ko bitoherera iyo. Uburebe ikurikira nta byonzi burya ni mundeke. Umurongozi naguma ari umurongozi. Ibyo babwira ibyo bacha bakora. Yaciye gati urumvira burya rero ibitwarimwo. Tuciye tubona burya sivyo. Hago mbere washaka tuje kuroba. Mbere dusubire twahora kuko ibyo tubwiye sivyo. Ariko naje kwatangariza ngo mwamana naje kuvyururunganwe Kwamana nibashekwe kibuye nibugare mugabo nje kuvyura urunganwe Kwamana. Haleluya. None ko bakubisuja ujya ibijya cumu hajya amaraso akasokoroka kubonye izo rigize gutya birahinduye rya jambo. None yavuze ngo ngirene, yavuze ngo tugirene.
none turiko turagirana none ivyo tugize gusubira kuroba no kubera iki kubera tubonye apfuye no yavuze ngo twamana kwizera Imana ubu rero duhisemwo kwamana kwizera Imana mwicare tubanza tugatsindagire neza Petero acha yegeranye intumwa yegeranye n'abandi bantu bari kumwe abamwumvira bose ati burya nta kundi dusubire twahora tuje kuroba baca kuroba sinibaza Petero nibaza ko yakubita igera sinzi ko barobesha igera cyangwa iki kubita igera gucya akiyumvira mugabo agacacisha ati mugabo byabaye navyo biratwereka ko neza yapfuye kandi bahanze bashize ko n'icyuye byaraheze ijya doshe yaraheze rero bijya twigishije ni bya bintu bibiri nyene swati nabitahuye nabi cyangwa ivyo cyangwa naho n'ivyari byo nyene hacu tubandanye iyi ntumwe kavuga ati none gaha twara turi abantu barambika ibiganza ku bagoye bagakira turi mu byo kuroba nyene hama nawe kavuga ati none gashato bijya ibagira tubandanye bantu umunsi ugira gatatu umunsi ugira gatatu ivyo Yesu yari yaravuze ko burya udakwiye n'umunsi barimo gucamo icyumviro ko pempote vyabaye ivy'ubwo buzima biheze bica biragaragara ko ari ukuri après 3 jours igitangaza cyo kujuka kwa Yesu cyagitagaje cyane parce que iyaba Yesu yariho undi muntu agacapfa twari kugira ivyizigire ko Yesu ariho araza kuza kugirane kumuzura mugabo rero uwo nyine ari kuzura abandi niwe yagize niwe yapfuye none bica bigenda none reka kuzuka kwa Yesu nta masengesho yabaye burya nta muntu yaje ngo murambike biganza burya nta muntu yaje ngo yatura ijambo uzuka kwa Yesu wenyene no mazundindira gatoyi bantu Imana mumbwire ingene sinzi ko ama video yose mwijuru bayabika iyo niyo video ya mbere nzotangurirako oya mumbwire ingene umuntu mumva wenyene na prayer nta sengesho nta kiganza uri wenyene mumva kandi ntiyirutse reka urazi ibintu yagize irivuga ngo acafata umutamana bari bamuzingiriyeko arakunja neza ega ntavyo kwiruka arakunja neza Petero aza yumva inkuru uri mubwira ngo Yesu yagize Petero ataha nari ndabizi ko bitazohereraho haleluya Petero ati hari ukuntu gusa kari kanciyemo ndaja kuroba mugabo ndigaruye na jewe ndavye ivyari nico tubwiye nta kuntu na kumwe byohereye aho kuba yazutse rero nivyo rero ahubwo mbere kwanza ubu nibaza ko Petero yaciye yibwira ngo ubu sivyo gupfa gusa naho bonyereka bamutemaguye ukuboko kuri hariya n'ukuguru hariya no kwibwira ngo ivyo bihimba biraza kwegerana kuko ubuho ingene ndavyumvise ubuhoho biraheze bwa bundi ivy'ubwo buzima nibihera mwamane kugirana abakiriye Imana bambwire amen
abafise Imana muri bo bambwira amena. Natume kukubwira ngo ivyubeke ubuzima bwawe ntibihera. Ubona bambwiye ngo mwene data ari munsi y'ikiraro. Mbaza ikibazo kimwe, afise bwa buzima? Bambwiye atego, ngo ati muha mwanya. Haleluya. Bambwiye ati ari muri ibi nibi. Nkabaza gusa ngo afise ubuzima bw'Imana muri we. Bakambwiye atego, vuga ati ivy'ubwo buzima ntibihera. Haleluya. Burya igihe condenga ntangwe kudondora ivy'ishengero ingene intumwa zacu zibifata gose ati pempote ivyo abaroma bariko baragira kwishengero. Iri shengero ntibashobora. Kubera iki? Iri shengero rifite ubuzima bw'Imana kandi ndafise kwizera Imana. Kandi byaragare ko ivyo abaroma bose bagira burya batuma ishengero rije imbere. Barakubise, barishe, mbwa ishengero hakuja hasi, batera baflyinga. Ku ivy'ubwo buzima n'ibigirane ntibihera. Haleluya. Pasa dusomere ivyakozwe n'intumwa 14. Duhere ku murongo wa kangahe? Mirongo wa 23 yori sawa. Era 23. 23. Kandi bamaze kubatorera abakuru mu mashengero yose no gusenga bisonzesha babaragiza umwami Yesu uwo bizeye. Bandanye. Baca Ipisidiya bashika Ipamfiliya. Era ku 20 nasibye kandi. Era ku 20. Ariko abigishwa hera 19 rero. Aho narondera hera 19. Thank you. Maze haza abayuda bavuye muri Antiokiya. Nyumviriza ubure ishengero ryamaze gukura bikora avansa. Paulo nawe yamaze kuja muri yo dossier. Yahora kera hami iryo shengero arati barabona ivy'ubwo buzima ko batawushoboye. Acavuga ati okay reka ahubwo nifatanye nabo nanjye ntangwe kwigisha ivy'ubwo buzima. Atangwe kwigisha Yesu Kristo yera. Bacaramufata mbwa Paulo hari ikintu kimwe yadufashije. Yazanye mu ishengero kandi intumwa zose zariko ziragira. Kwari kubikura mu idini. Kwari kwemeza ko ivyo bintu ari byo, ijambo ari ryo, ubuzima ari bwo, ibintu turimwo atari migani, imbwa ibintu ari byo. Paulo rero kubera yavyigisha ahantu hose baramufata. Umvira 19. Maze haza abayuda bavuye muri Antiokiya no muri Ikoniyo. Bamaze kosha ishengero batera Paulo amabuye bamukwegera inyuma y'igisagara bagira ngo yapfuye. Rindira. Bano Imana mukwiye kwibuka abayuda baraba specialiste mu byo gutera amabuye. Iyi si doshe shasha itanguranye na Paulo. Paulo ubwiwe nawe yari mu expert imbere ko bavamwo. Abantu bari bazi cyari cyo gutera ibuye kwere. Kwicisha umuntu ibuye yari expertise yawo. Purudiye ko bavuze ngo bamuteye amabuye bagira ngo yapfuye. Burya byari ibyo nyene baramwishe bamwishije amabuye. Bari Imana bisigura ngo abaganga bose ubona nk'aba docteur barafisa amasinye bayabonye bashabemeza ati uyu muntu yapfuye. Ngira ngo baranakora ko gutya kumva ati bayita pool. Cyangwa bagakora ku mutima ati mutima ntugitera. Sizi ibintu bagira. Mbwa bashe kudeklara ati umvira sana twandike ujya yapfuye. Nabo rero niyo team baraba expert muri ivyo bintu. Baguteye amabuye bari bafite umuntu ateza kwirasura. Ko kuvyukuri wagize wapfuye. Cyari gikorwa cyabo. Nivyo bakora. Isivyo wigisha bo bari abantu baba expert mu vy'amabuye. Baramukwegeye inyuma y'igisagara bamutera hariya ibuye kurindi ati rindira arumviriza ataracari muzima shubira kwirindi buye. Amati umvira rero katwumvirize atoke ubure byaheze ngo baca umvira ngo bagira ngo mwene veshe vuga ati bobo baca bemenya ngo yapfu. Purudire yuko kuri bo batashe baziti yapfuye baca bagenda mu gisagara mbere baranatangaza ati umwe Paulo ivyiwe fini twagahejeje bwa butumwa yavuga tusuye turabe
ati mubizi gute ati inyuma y'igisagara narimwo mu bamwishe yari temwanyaje yabo bari baziti Paulo twagize pasta umurongo wa 20 ariko abigishwa bahagaze bamukikije aravyuka aja mu gisagara kabaya abigishwa ntibasenze abigishwa nta na kimwe bagize abantu nyine Paulo yararyamye inkwere baraje baragira baramukikuza bamukikuje abigishwa barahagaranga sinzi ibyo bariko baragira ibyo bariko baragira byose byarakoze ari Imana iby'ubuzima n'ibyo vraiment bazabona Paulo abantu Imana bazabona Paulo ya ntebe yanje yaciye ikangu abona intumwa bene data ati mwe muri ko mukora iki ngaha ati wewe wari waheze wewe ntubona ko turiko okay abariko barantera amabuye bari he ati bagiye bagira ngo wapfuye okay ntacyo umvira rero reka tugende ntacyo namahoro menshi reka tugende ega nivyo vyabaye usira mu murongo ariko abigisha bahagaze bamukikije aravyuka aja mu gisagara none yaravyuse hama ega ni bace bashya kunderuzo ega ni yavyuse bajana mu bitaro bunya Paulo yari kanguye ahubwo ati namahoro menshi reka tubandanye reka tugenda ahubwo ni gute umuntu basize yapfuye ine umvira bo biraza ngo yapfa ni gutavyuka akaja mu gisagara sivyo byonyene Paulo bandanye bukeye bwaho avanayo na Barunaba aja i Derube oya bano uyu murongo muyoza ko ahantu ho uyu murongo ndiwo uri ahantu ho umuntu ejo mwijoro yari yapfuye hamuno musi ni muzima hamashajana barubaba mu kindi gisagara kandi nibafata indege nibafata indege baratambuka n'amaguru muyandi majambo Paulo yarakomeye muyandi majambo kwa gukikuzwa kw'abanuze kw'ibigishwa baramusubijemwe intege Paulo arahagarara Paulo arakomera Paulo aratambuka Paulo aragenda kwigisha my God arakistimande haya kiza ari umuntu ariko aranyumva abafise ubuzima bw'Imana bambwira amena shakabaya how wajyamye wapfuye ugavyuka bacatambuka bacaragenda mu kindi gisagara bukeye bwaho ngo acaja mu kindi gisagara ubana nje gusoma ngo bacadindira naho tobandanye gusoma ngo baca batanga kuvuga ubutumwayo nibaza ko yamubajije ati ingira yahuye n'umuntu amugaze wewe si Paulo atego uri kuvuga ubutumwa gute hano wewe sumwe twasigaye inyuma y'igisagara hariya wapfuye wewe nibaza ko Paulo yababwiye ati hari ikintu mutame ibindi byose mwarabigize ngari ikintu mutibutse ibindi byose mwarabigize ngari ikintu kimwe mutibutse ntimwibutse ko bwa buzima bumbamwo haleluya bo kwirukana ku kazi ngari ikintu kimwe batibutse ntibibutse ko bwa bundi bwa buzima bukubamwo nubandanye Petero wa mbere nashitse Petero wa mbere washitse reka dusome igice cya mbere reka tuhere ku 23 hera ku 23 kuko mwabyawe ubwa kabiri abavyawe n'ubwa kabiri bambira amena ariko umvire icyabavyawe ko mwavyawe ubwa mutavyawe n'imbuto ibora ariko mwavyawe n'imbuto itabora mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana
ririho rigahoraho. abavyawe n'imbuto itabora bambwira amena. Bano Imana nagomba babwire ngo imbuto bayiteye mwivu hariya ntirikirabora. Imbuto iri mwivu ntirikirabora. Ariko haba ibintu byinshi kiretse ikintu kimwe kubora. Ikintu kimwe kiragira hariya irikiranaga. Abariko barambwira amen. Rakusmendagaya. Bugi imbuto iri mwivu ikiragira irikiranaga. Ikiramera isokorera umutwe ati we ko ari mwivu habaye iki burya n'imbuto itagirane. Mwavyawe n'imbuto itabora. Mwavyawe n'imbuto itabora. Mwavyawe n'imbuto itabora. Wavyawe n'imbuto itabora. Wavyawe n'imbuto itabora. Aho uhagaze hose wavyawe n'imbuto itabora. Iko ndasenga Imana yambwiye ngo ndababwiye. Kijya gice cya mbere navuze igihe Petero yabona ujya musukoni. Yavuga ujya musukoni. Bose baratangaye. Petero ari mwana nyene aratanga. Petero avuga ati mwigisha araba wa musukoni. Ngara kajambo bavuze ngaho umuntu wese akwiye gutira ko atanga. Bavuze ngo ukebwa. Hayo periode Yesu yavuze amajambo. Ngayo periode yabukebwa. Hayo periode Yesu yavuze amajambo kandi nta cyabaye. Dimwe nta cyariko kiraboneka. Bwabukebwa aho biragaragara. Numvise Imana intuma kubabwira. Turinjiye muri bukebwa. Turinjiye he? Muri bukebwaho naho umuntu atangara ijambo navuze akazabona riragaragara. Hallelujah. Praise God. Na ya passage nababwira ya Paulo baramukubise ijojoro n'ivyintumwa zarakoze igitangaza ijojoro mugabo bukebwa acazinduka ahaguruka agenda. Bano Imana ngo marabatangarize ko mwinjiye muri bukebwa. Hari umuntu yasenza amasengesho nga ijoro rirarenganye urinjiye muri bukebwa. Reka vuga gatoye kuvyeke bukebwa. Reka vuga gatoye kuvyeke bukebwa. Reka vuga gatoye kuvyeke bukebwa. Ni bukebwaho Paulo yatangaye. Ko Paulo yarazi ngo biza kubandanya bimeze uko vyari bimeze. Mga bukebwaho Paulo aratangara. Petero aratangara ati nigisha habaye iki? Bari Imana numva kuvuga ngo urinjiye muri periode abantu batangara. Simvugo yabigisha natumwe n'Imana. Magazano nk'ishengero ndabatangariza ko twinjiye muri bukebwa. Imana yanyemeje ngo imiryango yukikuje baratangara. Bwabundi kwa kuvuga mu ndimi zitamenyekana birafise icyo bimaze. Hallelujah. Erega bari bazi ngo burya nta difference. Ega hari n'ababitubwira ati burya n'ibindi bintu gusa ni fasho gusenga ngani cyo kimwe n'ingenutse nico kimwe. Nivyo Yesu yashatse gukosora. Burya Petero ukwiye kumenya ngo burya mvuze warumvise abandi bavuga ngo waruzi ko bibananya kwa kundi. Ereka burya mvuze birabaye. Gusa ntibabibonye gushika binjire muri bukebwa. Rero ntibabibonye nga turinjiye. The Church of Jesus Christ. Abantu b'Imana, abakristo, abasenga, burya turasenga. Dusenze turasenze.
bari batuvuze turavutse, twatuye turatuye. Nizi Bibiliya ufise na nini? Nizi Bibiliya. Wega uru Bibiliya rero bana. Erega jewe nakuze mbona sokuru agitwara mu kwaha. Haleluya. Hama nkura mbona abavyeyi banje nabo bagishyira mu gashakoshi. Narigabiye mu mutima ati man kijya gitabo sinzogisoma ingene bagisoma. Haleluya. Sinzogisoma ingene bagisoma. Sinzi ijambo rivuga ngo kubwimishago yiwe mwarakize. Sinzi ingene barisoma. Ngo genda risomye nararisomye. Abantu bize ngo kubwimishago yiwe twakize bambwira amena. Urinjiye muri bukeye bwawe. Thank you so much. Abantu bize ko aratunzi bavuga amena. Simigani. Bana Imana, je sinaje kubahumuriza. Iri jambo naragize n'umutima wanje wose. Narariryamyeko. Naragize. Pemboti imyaka aci. Pemboti vyabaye. Ngitemwanyaje yanje. Nagumanye kwizera Imana. Nagumanye. Sinzi muri no sare. Kwa abantu bakubiswe. Bovyuka. Bakavuga ati ndizera Imana. Sinzi muri no sare. Kwa abantu pempoti vyoba. Bogumana. Kwizera iki. Uriko winjiye muri bukeye bwawe. Abandi bantu baratanga. Nga ibyo batanga wamaze imyaka uvyize. Batanga ino musi nga wamaze imyaka uvyize. Ndagushimiye data. Ugiye twinjiyemo cyo guprova ijambo ryawe. Ndagushimiye data ko twinjiye muri period werekana ko ijambo ryawe ari ukuri. Ndagushimiye data kwabo hanze nabo nyene bamenya ko bwabundi ijambo twavuza ari ukuri. Ndagushimiye data ko iki yari shenge bamenya ngo kuvyukuri abajiji sibyo bizera bwabundi nivyo. Iyo mpamvu hari umuntu ari hano yari yaje yiteze igitangaza cye, kandi Imana yantumye ngo batangaze ngo mwinje muri bukeye bwawe. Akiri igitangaza cyawe. Iyi simvugo ndumuvugishwa n'Imana kandi natumwe kuri wewe. Akiri igitangaza cyawe. Chakintu wa musozi wabwira amezi n'amezi. Wa musozi wabwira amezi n'amezi winjiye muri bukeye bwawe. Kakanyoma wirukana amezi n'amezi winjiye muri bukeye bwawe. Hari ikintu kimwe Imana yakoze mu gihe cya Petero.
ikigomba ikore muri kino gihe icyo kumvisha Petero kwiri jambo atari imigani y'abakecuru, kwiri jambo ari ukuri. Ubuzima twakiriye sowe nukuri nagaheta bintu ubushobozi ku kintu cyose nta na kimwe bunaniwe. Ubwo buzima twakiriye sowe nukuri nagahita uri n'ubushobozi ku kintu cyose nta na kimwe bunani. Duzi ibiganza buri hose ndaseka ku bwawe. Father God, in the name of Jesus, senga umuntu wese ari muri kino kibanza yahora yibaza ngo gusenga nukwikurayo, yahora yibaza ngo gusenga n'umugenzo. Data mu izina rya Yesu ndasenga umuntu wese ari hano yaramaze imyaka yarize ibyo twavuze, ndagushimiye ko yinjiye mu gihe ciwe cyabukeye bwaho. Ubwo buzima burigaragaza mu bantu, ubwo buzima burigaragaza mu bantu, ubwo buzima burigaragaza mu bantu, ubwo buzima burigaragaza mu bantu. Ubwo buzima burigaragaza mu bapastori, abaminister. Ivyo mukora birapersa, biraduga, biraca imbere, birakayangana, ibidasangwa biraba mu izina rya Yesu. Abaminister, amajambo muvuga hari ubushobozi butuma koreka mu izina rya Yesu. Abarongozi b'amagezone muri repanda muraguka mushika kure, ubuzima buratemba, ibidasangwa biraba. Abo barongozi mubona ibidasangwa biraba mu izina rya Yesu. Pastors sinara gusa murakubura muri repanda, hari ubuzima butemba burigaragaza ibidasangwa biraba. Abadandaza murakubura mu izina rya Yesu. Muri repanda, the anointing everywhere, the anointing everywhere, the anointing everywhere, the anointing everywhere, in the name of Jesus. Diza kamwish bikoraniro ibidasangwa biko biraba. Things are happening everywhere. Things are happening everywhere. Things are happening everywhere. Ibidasangwa biko biraba. Ibidasangwa biko biraba. Ibidasangwa biko biraba. You see na guys. In the name of Jesus. Ibidasangwa biko biraba. Ibidasangwa biko biraba. Ibidasangwa biko biraba everywhere. Thank you, Jesus. My God, something big is happening. 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 Now, kumahuri hose. Something is happening wherever you are. Ahuri. If I'm ahuri, bidasangwa biko biraba. Ahuri biko biraba.
ya manifestation. Nazanye amavuta ya manifestation. In the name of Jesus. You manifest God. You manifest God. You manifest God. You manifest God. Ugaragaza Imana. Ugaragaza Imana. Ugaragaza Imana. Ugaragaza Imana. Ugaragaza Imana aho uri hose. Ugaragaza Imana. Ugaragaza Imana aho uri hose. 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 Ndabona abajene bagiye. Ugaragaza Imana aho uri hose. Ugaragaza Imana aho uri hose. Urakubura. 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 You touch. Touch, touch, touch. Ugaragaza Imana aho uri hose. Hallelujah. Ugaragaza Imana aho uri hose. Ugaragaza Imana aho uri hose. Nivyo ndabitahura cyane. Ndatahura aho waciye. Ndatahura ivyo waciyemo. Ngabo ndi excited. Numva ndyohewe cyane. Nigihe winjiyemo numva ndyohewe cyane. Na periode winjiyemo. Numva ndyohewe cyane periode winjiyemo. Hallelujah. Ndaryohewe cyane periode winjiyemo. Ndasabe mumanure ibiganza aho muri hose. Buri wese afite ikiganza kiri hejuru akimanure. Namba hari umuntu ngaha. Namba hari umuntu hano muri kino kibanza. Ukaba utarakira ubwo buzima bw'Imana. Ukaba utarakira ubwo buzima bw'Imana. Kose ingani witega ikiba. Ivyo ni normale. Ivyo ndavyumva ndabitahura. Ukaba uruhijwe n'ubwo buzima. Ukaba ushaka ubuzima reye. Ukaba ushaka ibintu byo. Birashoboka ko waje hano uzi ngo barantumye ahantu henshi nuko vyama bigenda. Nuko nyene bimeze. Ndagomba kubwira ko atari uko bimeze. Ukaba ushaka realite. Ushaka Imana. Ushaka gusenga. Ndagomba gusaba ngo wakire ubuzima bw'Imana. Ni gute bakira ubuzima bw'Imana? Urakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ni gute bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe? Bitangura kugira kimwe ati ndemeye. Ni gute nobona ko wemeye? Aho uri hose duzi ikiganza ngo ati pastor icyo wigishije nabyumvise. Nanje uno munsi ndahisemo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Bingereke mu kuduza ikiganza aho uri hose. Ati jewe ngoma nakira Yesu Kristo. Ndabona umuntu umwe haje. Ndabona babiri haje. Ndabona undi hari. Ndabona undi hari. Reka ndabasabe muze mwegere hano imbere ndabasengere. Kaze mwegere hano imbere ndabasengere.
data ingo kwa Yesu. Go kwa Yesu. Go kwa Yesu. Go kwa Yesu. Hallelujah. Bene data, niyo ngingo ya mbere nziza mufashe muri hano kuri yose. Ingingo yo kwakira Yesu Kristo nk'umwami mwiza wacu. Ikiri kintu mutazokwicuza muri kuri nosi. Ngo igitangaje gisumba ibindi byose. Tuvuye muri nosi niho muzosanga kuvyukuri bwa bundi wa munsi zatariki 10 z'ukwezi kw'indwi cya kintu nakoze muri jigisi cyahinduye ubuzima bwanjye. Ukize ntabwo ya mbere nziza garindi ntabwo rero mugomba mukore ikomeye cyane niyo gutumbereza ivyumviro byanyu umutima wanyu ku Mana mukatura ya majambo. Aya majambo rero murashaka mutayazi bwa kandi bafashe uko ndayavuga namwe muyasubiramo. Mugabo ufate kukubwira Imana. Beje kuvuga aya majambo uzoba wakira Yesu Kristo. Bivuga ngo umutima ni umuntu yizereje akaronka ukoroka. Mugabo akanwa iko umuntu yaturisha akaronka gakiza. Kuza kwanyu hanyuma imbere nariko mvuga ivyeke Yesu Kristo bisinye ko mwizeye. Ngo kwatura kwanyu niko kubinjije muri gakiza. Amen. Muri wese atumbeza ivyimvyo byiwe ku Mana bwati data mwiza. Cyo musubiramo cyane ati data mwiza. Uvuge cyane nk'umuntu nyene w'umusirikare karato ati data mwiza. Ndagushimiye cyane kuwatanze Yesu Kristo agapfa ku musaraba kubwanje. Uno munsi ndakiriye imbabazi z'ivyaha byanje byose. Ndatuye n'akanwa kanje ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje. Ndakiriye ubugingo budashira ubuzima bw'Imana muri jewe ko Yesu adapfa nanjye singipfuye uno munsi nibihe byose. Amena. 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 Shengero ry'Imana hari ikintu nagomba babwira ibango ryanyu naho tukunda kubikora mugabo wongere wibuke ko ni igikorwa cyawe twagomba dukore kuri aba bene data. Nivyo baraheje kwinjira mu bwami bwa baravutse n'abana. Iri shengesho rya mbere tugira kubavutse rirakomeye cyane sinzi uburemerezi uhora uriba. Ganagomba nabicaye bahaguruke. Mwese muduzi ibiganza mu bitumbereze kuri aba bana. Umusengere kuba etabli muri bwo bwami yinjira. Duzi ibiganza senga uri hose. Data mwizina rya Yesu. Turasenze kuri aba bene data. In the mighty name of Jesus. Baravutse, barakura, baronka ibintu byose bikenewe kugira babe etabli muri bwo bwami. Mwizina rya Yesu nta numwe avamwo. Mwizina rya Yesu bose barakura bakabantu bakomeye bariga ijambo bagakomera mu ijambo bagakorera umwami mu minsi basigaje kuri nosi. Mwizina rya Yesu bahura n'abantu bo babatumbereza mu nzira yo utajanye niyo nzira atumbere inzira yabo ndabakingije mwizina rya Yesu Kristo. Amena.